tugeze igihe cy'isaha 6 zirenga k'iminota 10 akaba ari umwanya mwiza wo gukwirikirana amakuru mu Kirundi tukaba tugira tuyashikirizwe na Bigirimana Armel ndakuramukije Armel nogana guhanikazi ndakuramukije Eliana ndabaramukije namwe inshuti muri kumratega amatwi ibiganiro bya Radio Magara FM nongera ndabaha ikaze mu makuru y'uno musi igenekerezo rya 10 ruhuma umwaka 2020 n'akabagizwe n'izingo nkuru zikurikira mugihe ikiringo cyategukanijwe ku ndongozi za Commune Bugarama gisa nikiri ku musozo uburongozi bw'iyo commune burashima imigambi bumaze gukora Agatoki kamenyeye gukomba ngo kama gahese biravugwa mu gihe hafa ku musi wa gatandatu igenekerezo rya 8 ruhuma uno mwaka hafashwe umusuma ku rugo rwitwa Jean Paul ejo ku musi wa Mungu ku masaha yo kumutaga harumvikanye urusaku rw'amasasu kwinkengera y'ikiyaga Tanganyika ayo masasu akaba yahitanye umwe mu bene gihugu muri Commune Bugarama mu binga bw'ivyuma turiko dufashwa na Richard Ndayizigiye mu kanya nido rya makuru Gwino muri sanze muri radio Magara Times FM ndasubiye kubaramutsa reka amakuru yacu tuyahere mu makuru y'iterambere mu gihe ikiringo cyatekanijwe mu burongozi bwa Commune Bugarama gisa nikiri ku musozo uburongozi bw'iyo commune burashima imigambi bumaze kurangura musitanteri wa Commune Bugarama atamashure yarubatswe ku bwishi eka ndetse no mu gisata c'amagara y'abantu ngo harakozwe ibitari bike agira ko kandi ashimira abene gihugu ukuntu bitaho ibikogwa vy'iterambere reka tumutega amatwi twebwe ane tuvuga byo mu commune ya Bugarama mugana yikaba ari imwe mu makomine agize intara ya Rumonge rero utuko turaba ibyo twaranguye kubona ko hariko manda iriko irashikana uvuga ku musozo wayo byinshi rero twohera tuvuga ibyo byahugu baca babona ubwo nyene aho dufate bijanye n'iterambere ry'inyubako rusangi twovuga amashure murazi neza ko nka muri zone Magara hari ishure rya Kabugabuga yari haruguru aho bitango hafi ukaburi kwashwabara hariho ishure rya Magara ya kabiri twimwe riva kuri seise rija hajya ku mabaho hajya hafi ya zone ubona ko ari birasi byinshi kandi ishuri ryashoboye kwimukira yo byose hariho n'ibiro by'umuyobozi ni sale bahuriramwo abigisha kugira bategura ivyigwa vyabo hama hariho kandi nabo bideha hariho ishure ryo kurubura ubona ko abene gihugu biguriye ikibanza bakongera bakubaka naho leta yagiye iraterera na commune mugabo n'ikintu cyo gushima cyane ubona ko nahone hari ishure rikwiye ekofo hama muri zone Bugarama hariho ekofo Bugarama nayo nyine yarasubiwemwo tubaka ibirasi bitandatu tuwareti ya kijambere ameze neza tubaka n'ibirasi mu Kagona bishika kuri 4 urumva hama gacaba n'andi mashure abene gihugu bagiye bari yubakira novuga tamu tayiwari tugiyemwo twovuga kuri lycée ishure gisumbuye rya Cashi hama turavuga na kuri lycée urabona ko turaryosha dufatanya na komite y'abavyeyi gushiraho uruhome kugira ngo abana ntibaze barasamara canke ngo abahanzi babasamaze bari mu vyigwa ubona ko naho hubaswa amatuwareti kuko yari hari yarabomotse hama kandi atwara ko tuvuga ku mashure hariho no muri zone Ruteme amashure yeruwaswe aho bita kuri Ekofo Saga ibirasi bishika kuri 3 hama hariho n'izindi abere yo biyubakira twovuga ijanda hariho aho bita izingi Nyaruyaga mu bihinge ibambo aho hose bariko baragerageza kugira ngo bagure bongere kwibirasi mu zindi nyubako naho hariho novuga mu gisata c'amagara y'abantu turavuze inyubako ikomeye cyane novuga ari umuvyeyi bizindi nyubako mu bijanye n'amagara y'abantu aho twashoboye kugura ikibanza na leta ikatwubakira ikadufasha kubakamwo farmasi ya district no kuvuga inzu bashiramwe imiti karere k'ubuvuzi kose ka Bugarama ivyo tubibaza ko azoshaka n'ibindi bijanye ni bitaro bijanye n'ibindi bikurikira ku buryo nk'ubu uye batwemereye ko bashobora kuduha ambulance ya district ku buryo urabona ko turiko tumwika abagwayi bacu mu Kavyi cyangwa mu Rumonge twabaza izo ambulance zo muri ivyo bitaro tuvuze nizo zaza gutora abagwayi ariko ubu turabise umuhango ko bashobora kuduha ambulance ya district Bugarama tukiri kuri yo nkuru nyene ngo hariko harakogwa amasanamu y'ivyakozwe muri Commune Bugarama ndetse no muri yandi makomine agize intara ya Rumonge ayo masanamu akaba azokwerekanwa mu gihe hazoba hariko hahimbazwa imyaka 5 intara ya Rumonge ibayeho ongera mutega amatwi musitanteri wa Commune Bugarama Joche Manirakiza akaba yavugiye kuri mikro mugenzi wacu Felicien Bigirimana iyo documentaire tuyifashamo n'intara kuko ishabija mu intara irangura bwa mbere bararondeye inovuga mu
umukameramani no kuvuga wabigirwa document igirwa n'amasanamu uwo mukameramani rusha tumwereka kuvyo tuba twatanze mu maraporo kugira nabo bashike babibone mbere babifotore bakaca bavugana amafaranga biriko ivyo byose bashaberekana ingene ikomine ibiriko yiteza imbere rusha tugenda rero dushikaho hose hari izo nyubako rusangi twaje kudondagura mu kanya gaheze hama rero amazosha bayidukorera hama bazosha bagira mu munsi mukuru wo kuhimbaza imyaka 5 izo biheze intari ivutse niho rero bazosha bavyerekana vyose kwikomine documentary no kuvuga igicapo cibiba byaranguwe mu ngagiciye mu masanamu umuntu akavuga ati haranguwe ibi kuvuga nk'umurongozi yaba ari umutumba wazone canke w'ikomine canke w'intara akavuga ati twe twaranguwe ibi nibi ivyo avuga rero bikajana n'amasanamu aboneka niyo documentary kandi bishabibikwa n'abana bazovuga canke hirya yejo bazobibona titwebwe muri Bugarama mu mwaka w'ibihumbi 2020 twa tumaze kurangura ibi nibi tingi bijya mbere ko byari byubatse n'abazoshe barabira ko ti bavyubaka nabishaka bavyubaka neza bakugira bace bafatiraho kugira ngo bashobore kugira intambuko kuriki. Reka tuve mu makuru y'iterambere tuje mu makuru y'umutekano Agatoki kamenyeye gukomba gahese ivyo biravugwa mu gihe hafashwe umusuma ku musi wa 6 igenekerezo rya 8 ruhuma uno mwaka ku rugo rw'uwitwa Jean Paul ubwo busuma bwabaye ku murango aho hibwe amakaziye y'inzoga kandi uwo yafashwe nk'umusuma ngo akaba asanzwe yarafashwe yiba. Tega amatwi umukuru wa zone Magara Jean Paul Ndabarushimana yavuye kuri mikro ya mugenzi wacu Ciza Jean. Ego ku munsi wa 6 gihe cy'isaha 11 z'umuhingamo haraje umuntu azwi ku izina rya banje tuyaga Yusufu akaba ari mwene Mahangayiko na nyina kabanya Ashura ava ku mutumba wa Kinyinya muri komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura rirare maze yinjira mu nzu y'umuntu bita Jean Paul ari we batazira Temukeye ama aca mu idirisha abantu bari ngaha hanze aca kurayo amakazi ya abiri yuzuye ya peti ya musere hama maze kuyajana ayashikanye iyo yarazunguruse gushika hagenda kugera ku isoko muri ico gihe rero abene gihugu bagire guke babona arayasungaje bagize ngo barabe bene inzoga aho ari basanga hari impene hari kiziriko niho rero baca bamufata baramuzana bamushikanye ngaha aratinda aremera ko ari we yavyivye hanyuma ishakozo twaciye dutabaza inyamirama maze baca baraza baramutora gushika ya masaha tuvugana ari mu minwe y'inyamiramabi maze nizo ziriko ziragira amatohoza ngo barabe icokogwa kandi inkuru zinsumira numva ko uyo muntu yaheruka mu mpimba rero urumva wa mugani bavuga ngo Agatoki kamenyeye gukomba gahese urumva ko atigeze aheba ivyo bintu nico gituma rero nkiriko ndavuga nagomba gusaba ko inyamirama bizo zijejwe amatohoza abantu nka benabo bo bakorera amadosiye bakava hagati mu bene gihugu kuko umuntu ashobora kwiba izuba riva amasaha nkayo abantu bahari muca mumva yuko abantu nk'abara bagizi banabi cyane batifuza ko abantu batera baca imbere. Agira ko kandi akebura ugwaruka kwirinda kunwa ibiyayura mutwe kuko na cyane ivyo bituma habaho ubusuma nk'ubwo. Ongera mutege amatwi umukuru wa zone Magara Jean Paul Ndabarushimana akavuga kuri miko ya Ciza Jean. Twararavye turabona ko atabandi bantu vyari kumwe yo baba bari kumwe nabandi bantu izo kazi yawe yari kuzikura mu nzu akazihereza uwundi mugabo wewe birerekana neza ko yarinjiye mu nzu araca mu idirisha aratarika ayo makaziya aramena urugo acarazunguruka gushikaho agenda kugera ku isoko azifise yaja kubarera ari kumwe nabandi bantu birerekana ko umwe ari gutwara ikaziya nawe agatwara yindi mari kurumva icerekana ko yari wenyene umva yagiye azisungaje wenyene mpaka kugera ku isoko ari karondera kumbura bozigura rero birerekana ko uyo muntu ari katamanikigwa birerekana ko yari uri kuraraba n'uyo mu Yusufu uko yari ameze uwo munsi iminwa yiwe birerekana ko yari yanyoye urumogi rwinshi kandi yatabara urumogi rwinshi yanyoye ntivyumvikana ingene yari guturukira isaha 11 abantu buzuye ngaha ngo aje mu nzu irimwe abantu murumva ko ubwenge bwiwe ntibwari bukora neza urumva birerekana yuko yari yanyoye ibiyayura mutu rero kuri ico turafise ugwaruka hano usanga rugenda mu bintu vy'imigwi rukaja mu bintu vy'ibiyayura mitwe murumva ko iherezo biba kwegera mu bintu atari vyiza nico gituma rero ndagomba gutera kamo abantu bariko bishinga ibiyayura mutwe bo bireka bakabiheba bagakurikirana ibikogwa bibateza imbere biteza imbere imiryango kuko iyo umuntu
umuntu afashwe murumva yuko iherezo aruhukira mu butungane kandi ugasanga imiryango irahahombeye nawe nyene agahahombera ibintu vyinshi. Twagomba rero gusaba abantu bamaze iminsi bariko bakurikira ibintu vy'ibiyayuramutwe, nta nyungu nimwe atari kubasarisha, atari kubakoresha amakosa, nta nyungu nimwe bazanira. Twagomba rero tubasabe bakurikira ibintu by'iterambere, bareke gukurikirana ubwije, bareke gukurikirana ivyo bintu birashobora kubashikana ku nyungu nimwe. Tukiri makuru y'umutekano nyene ejo ku musi wa Mungu masaha y'umuhingamo harumvikanye ugwamo rw'amasasu ku nkengera y'ikiyaga Tanganyika. Ayo masasu akaba yahitanye umwe mu bene gihugu muri commune ya Bugarama nkuko bivugwa na mustanteri wa commune Bugarama Joshemani Rakiza. Uwarazwe ku izina rya NDABASHINZE Celestin akaba yaratavye Imana ahitanywe nayo masasu. Umwe mu bakoze iryo bara akaba yarashoboye gufatwa, akaba ari mu minwe y'inyamiramabi mu ntumbero yo gukora amatohoza. Tega amatwi mustanteri wa commune Bugarama Joshemani Rakiza. Ego ejo twakubiswe n'inkuba aho ku muhingamo w'ejo nko mu masaha 10 humvikanye urusaku rw'inkoho, hama kubera habona hari kuzuba abantu barashwa baduka baca basanga n'abagizi ba nabi barashe umushinga ntahe NDABASHINZE Celestin hariya kwitanganika n'uvuga muri Magara ya mbere quartier Tanganyika. Ariko rero abanyagihugu baje bakurikirana n'abajeje umutekano kuko ni hari kure, barashobora gufatamwe umwe yitwa Irambona Jire avuka mu Kimina aba mu Kinama ca Bujumbura muri meri ya Bujumbura. Ubu rero ariko arabazwa n'inyamiramabi n'ababijejwe amatohoza. We yarashoboye kuvuga mu vyibanze by'intango ko bari kumwe n'abandi babiri, ababiri rero barashoboye gucika abajeje umutekano n'abene gihugu. Ubu ntibarashobora gufatwa, ariko ndibaza ko aza gutanga umuco kuye kugira kumbure tumenye icabitumye ico byavuye ko ico baba bamuhoye. Nuko muri rusange byifasha ngo twashiye dushikiriza ijambo ry'ihumure ku mugoroba hajya ku isoko twarabwiye abene gihugu kuko oye baci bamutabariza bamujana Bujumbura, ariko ageze mu nzira mu Kabezi aca ritaba Imana. Hari n'undi bari bicaranye kuko yari yicaye n'abandi bantu batandukanye witwa Nimbona Rabani nawe yarakomeretse akaba ari kuvugwa yarakomeretse ku kuboko. Nuko muri rusange byifasha uko intwaro yavyifasha mu bwa mbere abaye gutabariza bari bagiriwe nabi kugira twarakora ubuzima bw'abantu. Hama ikindi naco kwabaye kwirukanga kugira ngo dushobore gufata abagizi ba nabi, urumva ko twashoboye gufatamwe umwe uwazoshobora gutanga inkuru. Mustanteri wa commune Bugarama arongera agasaba bene gihugu gukomeza inyabune kugira ngo bashobore kugwanya ako kabi kabishe, hagira ko kandi ahumuriza n'umuryango wabuze. Hongera mutega amatwi mustanteri wa commune Bugarama kabari nkuru dukesha mugenzi wacu Richard Ndayizigiye. Mabikina cyo gikomeye nuko tugira ivyoye bihagarare canke ubisha nk'ubwo ntibusubire, nuko twasabye kandi twamadusaba ubwa mbere turakomeza ajya bakomite urukemwe bose y'umutekano, hama tukabwira abanyagihugu bose ko boza baravuga ikintu cyose biketse, kuko urumva abo bantu sabavukino sababino urumva ko baza bavuye ahandi bakaza kutugira nanga muri commune ya Bugarama. Twosaba bene gihugu rero ko boza baramenyesha abajeje intwaro n'abajeje umutekano uwo wese biketse kugira kumbure tucungira amahoro n'umutekano hamwe, ashashari mu gucungira neza uruja n'uruza rw'abantu. Nuko bitezwe kugira no mu gukomeza yanyabune ico umuntu wese yiketse akakivuga kugira kumbure dushobore gufata inkozi zikitira kuri kibi. Ijambo giho muri ubwa mbere no kubaremesha niko imeze, tugahoza umuryango wabuze kandi tukaremesha n'abene gihugu ko ubwa mbere bo tubarikano bajeje umutekano n'abajeje intwaro. Gusa twico dusaba bene gihugu nuko bo tubwira ikimenyetso cyose biketse canke biketse wese kugira kumbure tugikorere ko dushobore gutera inkozi zikibi zitarakora ibara nk'iryo zarayizikoze. Akabe naho rero turangirije amakuru yacu, reka shimire mwebwe mwese mwari yateze amatwi nkengurukire bagenzi bacu mu gisata cy'utorokanya amakuru badutorokanirije. Nibagiye gushimira Richard Ndayizigiye yatumye amajwi abashikira. Amakuru yo mukamwashikije na Armel BIGIRIMANA mugira muba mubaho. Ngwino muri sanze muri radio Magara tamze fe